Ndakuramukije nanaguha kaze munywanyi wacu bana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turagushikiriza. Sangwa ikaze mu makuru agezweho ariko aravugwa cane irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. N'amakuru atandukanye aba ariko aravurwa irya nino ku mbuga ngurukana bumenyi, mumenyesha amakuru bitandukanye ndetse n'amakuru ava mu masoko yacu. Ano makuru araza kugaruka kuyarabana na politike, umutekano ndetse tuza no kugaruka ku zindi nkuru zose ziriko ziragarukwako cane irya nino. N'amakuru turi buze gutangurira kuyariko aravugwa cane. Barundi kazi sangwa amahoro y'Imana iteka nitekane aho muherereye hose. Abarundi turarushe, turijwe no guhendwa n'abitwa ngo n'abategetsi b'igihugu batubwira kutariko kahise y'igihugu cyacu bagahindukiza ukuri ku nyungu zabo gusa. Turuhijwe no kwama twicana kuva kera duteranijwe n'akagwi k'abanyepolitike bishimikiza amacakubiri kugira abanye ubwoko bw'abatutsi n'abahutu batemera ububisha bakora mu ntumbero yo kugumana ubutegetsi bitwaje ngo batowe n'abanyagihugu. Turijwe no kubona gushika uyu munsi abarundi bama ntibuca ntibwira bakamana ubwo iminsi yose ubutegetsi bwica uwo bushatse buborezi gufa abarundi bagapfungwa atabutungane abandi nabo bakangazwa. Turijwe n'ikinyoma n'ubuhemu bwa bamwe mu bitwa ngo barahagurutse kugwanira agateka k'abariko baratotezwa n'akagwi gapfukamye igihugu mu nda. Turijwe n'amarementanya adasiba gukorwa n'akagwi kari ku butegetsi gafatanije n'ibihemu birajwe ishinga n'amaronko bigatuma abarundi b'inzira karengane birirwa baracurwa bufuni na buhora atacamira. Turijwe no kubona ibihugu amashirahamwe yigenga ya Afrika canke mpuzamakungu ariko arasubira gucudika n'akagwi k'abanyamacakubiri kaboye igihugu amaboko imugongo kabahendesha amajambo asosa ngo amahoro arenze ko mu Burundi mu gihe abarundi batakiryama ngo basinzire. Inkinzo muzokwikingiriza rero si yindi ni ukuri kwa mari kumwe basoko barayamaze bati ukuri guca muziko ni gusha. Kumenya ukuri muri ibi bihe ubuhinga bwa none bwateye imbere birenze urugero n'ubutunzi budasanzwe. Kumenya ukuri biturinda kujana nyabahururu, bituma umuntu atajuragirika afata ingingo nziza akora ibitumbereye. Ukuri ku vyabaye mu gihugu c'u Burundi ku ntwaro ya cami mu gihe c'ubukoroni, eka n'ukuri ku vyabaye vyose inyuma yo kwikukira kw'igihugu cacu duhereye kwigandagwa y'incungu yo kwikukira umugani watari umugani Rudoveho rwa Gasore. Iganiro ico utarozi muzokimenyeramwo inkomoko y'amabi yose yashikiye abarundi, abayakoze n'abayakorewe mu gihe c'intwaro z'igisirikare, mu ntwaro ziswe ko zitorewe n'abanyagihugu ahesha usanga harimwo uburiganya n'ubusuma bwateguwe n'abagomba amaronko aciye mu butegetsi. Mugani tutaruzi twimeje kwacukumburira ukuri ku madosiye yose anyegeje dushira habona ivyo benshi bazi babona canke bumva bagatinya kuvuga ku nyungu zabo canke za bene wabo canke zabasangiye ubwoko canke imigambwe kandi bihonyanga ateka canke inyungu z'abarundi benshi. Biyemeje kuvuga ukuri kose ataguca iruhande atagukingira ikibazo umuntu n'umwe kugira aho abarundi twacerewe tuhiriye kwiruka mu kumenya ivyatubayeko biriko biradushikira hanyuma turabire hamwe ingene uko kuri ko twubaka tugatera imbere nk'abandi. Mumenye ukuri kudateye amazi kudufashe kugwanya ikinyoma cubakiwe k'amacakubiri y'amoko yahekuye Burundi yakoreshejwe n'utugwi twamye twironderera amaronko mu kwigumiza ku butegetsi tubanje kujyanisha abarundi. Tuzomurikira abarundi kucokogwa kugira tuvavanwe n'ikinyoma cakwijwe ku nyungu z'abantu bamwe maze twubahe kazoza katagira ubujyajya, kazoza keza k'abarundi bose atakuraba amoko amamuko canke imigambwe. Twifuza kubakira ku kuri igihugu cy'amahoro n'umutekano, ubutungane kuri bose, ukwishira n'ukwizana n'iterambere ridakumira. Mbere yuko ntangwa naganda amenyesha yuko ibiharo dufise tuvuga ko bikwiye guko turavye ingene igihugu dukoreramwo ngene terabwo ari hari abakora abo dufashanya bakora binyegeje kandi ntusanga dufise abashika mu makomine usanga abantu si benshi cyane kuvuga ko bashobora kwegeranya inkuru zose zo mu gihugu zishobora kwegeranya leta yonyene ifise abari mu ntwaro abapolisi nuvuga ifise abajejwe kimwe mu gihugu mugabo twebwe turavye aho dufise naco gituma twibaza yuko
ibiharuro dufite naho biteye ubwoba bishobora kuba n'iki 10 ca gatanu canke ca 20. Kuvuga yuko umukuru w'igihugu ariko ashima ivyo yagize nivyo muri iri tegeko dushima nuko yabanje kwigaya yigaye yaremanze yuko bisha abantu banyuguje bahote abantu. Ivyo rero novuga ni intambwe kuri twebwe uko bica bihana inguvu ivyegeranyo twamategeko turatanga bivuga ko umukuru w'igihugu arinze yatura imbere y'abantu n'abaserukira Imana abakozi b'Imana. Byumvikana ko nawe aba hariho ku mutima ikitagenda neza. Nkagira rero ni twebwe kuvuga mu majambo kujya ntibikwiye guko kuvaja ku butegetsi n'ukuri twararose amajambo meza icyo twabuze nibikorwa byiza. Ahangira ndababwira ibiharuro dufite njagarukira gusa kubapfuye n'abanyurudu muri uno mwaka gusa guhera itariki 18 z'ukwezi kwa gatandatu mu 2020 gushika itariki 17 z'ukwezi kwa gatandatu mu 2021 rigiteka ibiharuro yasho kwegeranya ku bantu bishwe n'abantu 554. Muri abo 554 hakaba harimo abagiye batogwa ibiziga hirya no hino mu mazi, mu biyaga, mu mifurege, mu mashamba bashika 250. Byumvikana ko ari hafi icya kabiri cyabo. Ibyo rero bisanzwe ko turaraba abo bantu batogwa ni babandi twita ko tutaba tumenya babishe. Igitangaza ishiramwe rigiteka nuko abo bantu buno nyene ico kiziga gitowe abari habonetse abapolisi mu ntwaro yo hasi zambonera kure kugira ngo bagihambe atamasohoza abaye. Bikaca bituma rigiteka twiyumvira ko naho tuvuga ko abishe batacu bo baba babaje ko yabatababaje afite igipolisi justice agira ati nibagira amatohoza yimbitse bamenye umwidondoro uwo muntu cyatumwe yishwe n'abamwishe. Mugabo urumva leta ihari yihuta kugira no kuvuga ko ivyo byose ngira bibizi niko tuvyibira muri rigiteka. Aho urumva nabishwe umufashe icyo gitigiri cy'abantu bishwe muri uyu mwaka icya gatanu no kuvuga 20% y'abantu muri myaka 6 twagiye muri aya magume twatote n'ikiringo cya gatatu cy'umuhisi inkuru nziza cyari gitandukanye n'ibwizwa shingiro n'amasezerano yarusha. Dufatiye kuri iyi myaka 5 inkuru nziza yatwaye naho n'ubu mwaka wa Ndayishimiye dusanga ari cya kane. Byumvikana ko icya kane ku myaka 5 byumvikana kujya abapfuye basumba bagiye barapfa ku ntwaro ya nkuru nziza. Tugaca twiyumvira rero uwo muntu avuga ko atwara leta mvyeyi leta nkozi nyambago ntavayeho yumvira ko ari inkozi mu bwicanyi naye ahandi ho urumva ntawe biboneka mu bikorwa. Naco gituma tumwa dusatuti none ko avuga ibintu bije mu ngiro. Mugabo turiko turaba impande hariho ubuvuzi ikintu bishakira mu ngiro nyine. Harashikiranganje yavuze ikintu hamushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu umutekano n'iterambere mu makomine avuze ikintu uko kimera cyo kose cyaba kiza gihonyanga amategeko uca cyagiye mu ngiro. Tugatwumvira none umukuru w'igihugu ibyo avuga bitaja mu ngira dufatira kuri bimwe yaheruka kugira yagize ikintu ciza aho yarekura abafungu ubushika none umunsi amezi haciye mu 5,250 bari kuri kugwa ntabashika 3,000 barari ku muraza abahaci ukwezi kose kurenga atanu mwarari ku ubu baramaze kuri 2,000 n'abandi. Turetse yuko naho tuzobiba turavuga abo bantu bari ku n'umunsi barigwa barahigwa buhongo aho bari inyegeje abandi baramaze kuja ku gihugu babishoboye. Urumva ivyo vyose umutekano bavuga ko hari twofatira ku kinana kimwe twofatira mu bo dufite banyurujwe 53 banyinjwa amazima yo ngatawuzi naho bageze ubu. Mushinga naye Cher niko yagize mu matohoza mwagize mwasanze abo bica abo bantu ari bande. Mu byo dufite turavuga tuti amahoro mu Burundi ntazogaruka mu gihe leta ihari umugambi uri ku butegetsi utokura ibigwanisho wahaye imbonera kuri nukubikura yuko ni baraza aho babihaye sizi kurondera ivyo bigwanisho imbonera ko zirakoresha baraza aho biraza. Ikindi cyo turanavuga yuko tuti ububasha bahaye imbonera ko nabwo nyine bazibaka basigaye bakora igipolisi cyo gukora igisirikare bije ari mu ntwara basigaye batwara. Twe tukabona rero ko no muzibonekeza mbonera ko zizi ubwa mbere harazi igipolisi harazi igisirikare n'abari mu ntwara. Mugabo rero bamwe twita yuko tutazi ababishe bamwe mu 250 nabo nyine tubashira kuri leta uko turavye n'ivyifatamwo bisha vyumvikana ko babaza babishe.
kuko batazabisha ubarondera. Mu bindi navyo haribonekeza utuntu two kwihorahorana ibyo twita reglement de compte. Ibyo navyo nta kindi kibituma no kudahana. Naco gituma mu ikete tugaruka ko nyazo zikorera ko cane bahana abo bantu bakora ayo mabi. Kuko turazi mu gihe cyose batazohana abantu bakora amabi, abantu bazoguma bicana. Kuko nk'ubu hari ibintu biboneka mu Burundi atana handi byari bwaboneka. Aho usanga umuntu yishe umuntu amufitiye 5,000 cyangwa 2,000 cyangwa yapfuye prochette mugasanga aramwishe. Ibyo zose nta kindi kibituma. Rimwe bavuga ngo kudahana imbwa bigwiza ibisega. Urumva ubu kubera abazi yuko icyakora cyose ari mbona atacyo bimugira, nta utinya kwica umuntu bisigaye bimeze bimwe byo kwica honyora akanyegera. Ibyo byose urumva bituma twe tukagera tuti nyabuna nahagurukire ubutungane kore yidegenza abo bantu bacibwa imanza izo mubonera president zakivyo bigwanisho abapolisi bakora amakosa n'abasirikare n'abo muri documentation bahanwe nabo niyo migwi twovuga yibonekeza mu bica abo bantu ko nabije bitero byitwa ko biba mu Burundi inkuru y'igiteka ifise si bitero uko bivugwa inkuru y'igiteka ifise harabicwa kubera imvo ni ugasanga nabari muri iyo ntwaro nyene bariko barakuranamo.